produit iva muri amasazi tuyikoresha kugaburira iki tuyikoresha kugaburira imiswi kiri mito ubona iyi ni ya layers ni inkoko itamagi iyi produit iyo tubigaburiye inkoko itamagi menshi ni ya broiler fisher ni ya broiler finisher pilot broiler finisher hari imiti itandukanye cyangwa vitamine atandukanye duhora tuja kugura ku masoko usanga yanditse ko ngo broiler finisher mwayibonye hivu iva hehe iva muri bwa bworozi bw'amasazi ngiye yasazi ngaha anye mwayibonye ngaha ni kuborozi bw'amafi fisher grower pilot mwabonye yasazi ngiye nigumiza mbere ngiye yasazi ngaha anye yitwa show and winner meal inayo tuyigaburira ingurube iyo tuyigaburiye ingurube ziravyibuha bayitwa Dudu booster yini Dudu booster inayo tuyigaburira impene kuborozi b'inka mwayibonye ngiyi yitwa Dudu protein blockers murayibona neza ngiyi iyi nayo ni produit yavuye muri bwa bworozi bw'amasazi iyi tuyigaburira inka mwabonye amavuta twababwira murayabona handitse black soja fry oil turabaye muri cyo mwaramutse mvanye naho mwese ahereye kuri channel yacu Mario Spark no musirero mwambonye aho nibereye nikundira amasazi ndi muri ICP ni mu kigo kiri cyitwa ni international mu bworozi butandukanye mu burimyi mu bintu byinshi bitandukanye byerekeye ibintu byinshi bitandukanye uno musirero mwambonye ndihe kwera nikundira amasazi ndi mu masazi murabona no sare murabona ino misegeteri mubona ngaha anye iyi misegetera mubona ngaha anye irimwo ya masazi ngaya nkuko muyabona ngaha anye amasazi twama tubabwira ngaho iwacu mu Burundi ndabira handi aho bageze ndabira iki kiko murabona izi cage zirimwo amasazi bariko baragaburira uno musi rero twahisemo kuvuga ati tugende dutembere mu gihugu ca Kenya turabe buno bworozi bw'amasazi uko bwifashe muri kino kigo kiri internationale muri buno bworozi no mu bundi bworozi butandukanye aha rero mwabonye no masazi aha niho amasazi atera amagi aha naho niho bayagaburira turaza no kubona aho amasazi bagira iki amagi bayabundikirira akavuka turaza no kubona ukuntu bayagaburira turaza no kubona ukuntu bagira gute ivyo bahingura muri ya masazi barundi bene wacu turaza kumigwa akanyoni katagurutse nikamenyo bweze hari byinshi mutari muzi bivamwo ano masazi biva uri mu bworozi bw'amasazi turaza kubona ibintu byinshi bitandukanye uno musi rero turaza kumigwa mwambonye nta handi nibere ndi ngaha nyene muri bwa bworozi bw'amasazi icyo tugusavye ino video ukayikunda kandi ntigucike ugire sabone subscribe hama twigere byinshi byerekeye buno bworozi bw'amasazi ntako Mario Spark adakora kugira ngo ibazanire innovation ibazanire iterambere bworozi bw'amasazi uyumvira iki ku bworozi bw'amasazi twama twabivuze ariko no muzi ugiye kwiga ibintu byinshi bikomeye muri buno bworozi bw'amasazi urawe kaze rero twagiye tangure twereke tubwire byinshi byerekeye buno bworozi bw'amasazi gira sabone subscribe nimba utaragira ino video uyize kwisangiza n'abanzi wibuke like twagiye so ubu naho twinjiye mu ihangare harimo amamashini ayo mamashini akaba ariyo ahingura za product zose ahingura bimwe bivuye mu masazi turabona ino mashini ya mbere iyi ni muri sanzu iyi ni mure okay iyi nayo ifasha kugira iki iyi ifasha gutegura kugira umwavu baje kugaburira abantu muzenya amasazi ujya mwavu rero nibo bace bahingura kugira ubudutete nk'aka angre iyi mashini niyo igira iki niyo ibicanga iyi murayibona okay iyi nayo bayitwa feed mixture it's feed mixture iyi nayo ifasha iki kuvanga
intuzenye kuvanga ico twokwitwa indya zitandukanye za ntuzenye za uri kuvanga n'intuzi uri kuvanga na bimwe bakora mu masazi uri kuvanga n'izindi ndya zitandukanye. Okay, iyi nayo aka nako kugira iki, nako gukosora guseba mwe muramaze kubona akayungira dukoresha twebwe. Okay, iyi nayo iyi niyo kumisha intuzenye udukoko, niyo kumishwa amalarve yo mu masazi. Nababwiye iki ni ikigo gikomeye cyane, iyi niyo kumisha y'amasazi. Okay, iyi nayo niyo gucanga, iyi niyo gucanga ivyo kurya. Okay, urumashini nako mubona ngaha anye uruniniya, murarubona urunyu runini, runako rukora kugira iki, rukora indya z'amafi bakoresheje iki, bakoresheje bwa bworozi bwa masazi. Ego gukora iki, gukora amagranire. Murayibona ni imashini nini cyane, ni imashini nini, murayibona ni imashini nini cyane rwose. Iyi ikora iki, ikora amagranire ariko ku rwego rukomeye cyane. Ikora amagranire mubona aya yose, aya murayabona, aya yose amagranire niyo rukora. Okay, ubu naho tugiye hehe, ni imashini nayo nyene niyo kumisha bwa bworozi bw'amasazi izwi nka facial hamwe n'iyi twagiye ngaha naho murabona mu nkurikire. Okay, imashini nayo iyi nayo nyene niyo gukora iki, amagranire. Ariko iyi niyo gukora amavuta, murayibona, iyi niyo gukora amavuta muri ya masazi. Okay, iyi nayo niyo nyene gukora amavuta muri ya masazi, murahabona hose. Ubu rero tugiye kuraba umwimbu wa ya matonya turi twamaze gushika hamwe hari umwimbu, tubone bimwe bakura muri BSF, muri bwa bworozi bw'amasazi. Aha turi hehe, aha turi muri ICP, ni muri Kenya. ICP bisigura ko International Center of Insect Physiological and Ecology. Ni ikigo kiri internationale gifasha cyangwa kigira ama research menshi yerekeye ibintu byo korora udukoko dutandukanye. Uno musere mwaho ndi hano ni ngaha kuri bwa bworozi bw'amasazi. Mwabonye amavuta twababwira, murayabona handitse black soldier fly oil. Mwabonye tumwe twiga ngo ni inyo. Aya mavuta rero icyo akora, afasha kuha ibitungwa, gukuza ibitungwa, kuboosting ibitungwa. Donc arafasha iyo woroye ibitungwa bitandukanye, tugerageje kubibona hano, iyo woroye ibitungwa bitandukanye arafasha kubivyibusha bitandukanye. Turabona iyi ni funguka yavuye muri za ntuzenye ya masazi. Murabona utu ni zanyo zumishije. Okay, bayitwa Superfit ingredient from BSF Lagging. Okay, iyi nayo yitwa ngwiki, iyi nayo yitwa Premium Feed Ingredient. Iyi yavuye muri ya masazi. Mwabonye ya sazi hano hariko na logo ya ICP kuko twayabwiye. Okay, murabona iyi nayo, this is chicken. Iyi ni chicken mash. Okay, iyi produit iva muri ya masazi, tuyikoresha kugaburira iki? Tuyikoresha kugaburira imiswi kiri mito. Donc ira boosting, irafasha gukuza imiswi igakura neza cyane kandi mu gihe cyiza cyane. Okay, iyi nayo uko muyibona, iyi ni ya layers, ni inkoko itamagi. Iyi produit iyo tubigaburiye inkoko, itamagi menshi cyane. Itamagi menshi cyane. Kimwe twama tubabwira ati aha mu mafarumasi atandukanye y'abaveterineri usanga bazanaza ibintu byinshi bitandukanye, basanga hari izo bakora muri ya masazi tworoye. Mwayibonye rero ni bayitwa ni ya layers mash, iyi tuyigaburira inkoko zita
amagi kugira ngo uronke amagi menshi cyane. Zavuye he? Zavuye muri bwa bworozi bw'amasazi nkuko mubona yasazi ngaha andi. Okay, iyi nayo ni ya broiler fisher, ni ya broiler finisher pilot. Broiler finisher hari imiti itandukanye cyangwa vitamine atandukanye duhora tuja kugura ku masoko, usanga yanditse ko ngo broiler finisher. Mwayibonye hivu iva hehe? Iva muri bwa bworozi bw'amasazi. Ngiyi yasazi ngaha anye, mwayibonye ngaha iraboneka. Okay, aha naho ni kuborozi bw'amafi, fisher grower pilot, fisher grower pilot. Mwabonye yasazi, ngiyi nigumiza mbere, ngiyi yasazi ngaha anye. Okay, kandi mwabonye ni logo nyene ya ICP. Kubera iki? Ubworozi bw'amasazi burakomeye cyane, habura iki natwe tubutangura. Okay, murayibona iyi nayo, iyi yitwa show and winner meal. Iyi nayo tuyigaburira ingurube. Iyo tuyigaburiye ingurube ziravyibuha cyane, zigira amagara meza, ziravyibuha, ugasanga urose umwimbu mu gihe gito cyane kandi bimeze neza cyane. Iyo twitwa sow and wheels ku ngurube. Okay, iyi nayo bayitwa Dudu Booster. Iyi ni Dudu Booster. Iyi nayo tuyigaburira impene. Tuyigaburira impene ni produit yavuye muri bwa bworozi bw'iki? Bwa bworozi bw'amasazi. Bwa bworozi bw'amasazi buraduha na produit yo kugaburira impene. Impene zikaje zivyibuha cyane rwose. Murayibona ngaha anye, murayibona ngiyi yasazi, ni yasazi nyene tuzi ya BSF. Iyi nayo kuboroye imbeba z'ikirundi canke imbeba z'ikizungu canke inkwavu, iyi turayiha inkwavu, iyi turayiha inkwavu, iyi n'imbeba z'ikizungu. Sasa rero kuborozi b'inka, mwayibonye ngiyi tuyitwa Dudu protein blockers, Dudu protein blockers. Murayibona neza ngiyi. Iyi nayo ni produit yavuye muri bwa bworozi bw'amasazi. Iyi tuyigaburira inka ikaca ivyibuha cyane rwose, yitwa Dudu protein blocks. Iyi rero iravyibusha inka cyane. Bwa bworozi bw'amasazi buraduha n'ivyo kugaburira inka. Ngibi iyi. Okay, iyi nayo yitwa insect booster energy, insect booster energy. Murayibona iracafye ko ibikoko bitandukanye, inka, impene n'intama n'ibindi byose. Ni nayo nyene tuyigaburira inka yavuye muri bwa bworozi bw'amasazi. Okay, ubu naho tugeze ku mwavu, ku ntabire, umwavu dushobora gukura muri bwa bworozi bw'amasazi. Murayibona yitwa Dudu Max Fertilizer, Dudu Max Fertilizer. Iyi nayo ni ntabire bwa bworozi bw'amasazi bwaduhaye. Iyi nayo ni nziza kwisi ndimwa. Iyo uyigaburiye, iyo uyiteje imirima, ibintu biragenda neza. Iyi nayo yitwa Dudu Pilot. Iyi nayo Dudu Pilot nayo nyene, iyi Dudu Pilot ikora iki? Nayo nyene irakora ku mirima, iratabira imirima rwose, imirima ikamera neza, ibintu bikagenda neza cyane. Niyo yitwa Dudu Pilot. Iyi nayo yitwa Dudu X3 Fertilizer. Ni nayo nyene ni intabire, ni angre iva muri bwa bworozi bw'amasazi amwe twamatubabwira iminsi yose. Iyose ni intabire, ni angre bahingura. Twagarutse rero nkuko mubona. Tubereke neza, turagarutse kugaburira bya bitungwa. Iyo yitwa cheating. Iyi nayo nyene tuyikoresha kugira iki? Aya nama produit
duha ibitungwa bitandukanye, inka, impene, inkoko, amafi n'ibindi n'ibindi nk'uko mubibona ngaho. Iyi rero iyi ni nziza cyane ku bitungwa, ibitungwa bica bivyibuha gose iyo bigaburiye kandi umwimbu hagenda neza. Ibi byose ntahandi biva muri bwa bworozi bw'amasazi. Aha naho iyi ni engrais y'amazi yitwa cheating fertilizer. Iyi nayo ni engrais y'amazi iva muri bwa bworozi bw'amasazi. Iyi iyo uyiteje imirima, murabona ko hashaseko n'ivyamwa. Ivyamwa biraba vyiza cyane, imboga ziraba nziza cyane. Donc iyi irafasha cyane ku bintu vy'ibiterwa bitandukanye. Ni engrais iva muri bwa bworozi bw'amasazi. Mwabonye yasazi ngiyi, mwayibonye ngiyi, mwayibonye yasazi ngiyi. Iyi rero iyi nayo nyene kwitomati, kwipavro, tomati, poivro, n'ibindi bitandukanye, n'izindi mboga zitandukanye. Iyi engrais rero iyi nayo nyene, iyi niyo yagenewe ivyo biterwa ivyo tuvuze. Ngiyi ni y'amazi. Iyi nayo nyene ni y'imboga, ni ubundi bwoko bwa engrais buva muri bwa bworozi bw'amasazi nk'uko mubona ngaha anye ngubu twabonye ngaha. Ni engrais yindi. Iyi nayo sasa, iyi ni engrais ikora ku misigati no ku ngano no ku miceri. Imisigati n'ingano n'imiceri n'ibigori, iyi ni engrais dukoresha, ni engrais bakoresha yahinguwe ivuye hehe? Ivuye muri bwa bworozi bw'amasazi. Yitwa Dudu Ferti. Iyi nayo iva muri bwa bworozi bw'amasazi nk'uko muyibona ngiyi ngubu. Twabibonye ngibi. Iyi ni engrais ikoresha kuri ivyo ugasanga imirima yawe iratagase imeze neza cyane. Iyi nayo niyo gutabira imboga zitandukanye, ivyamwa bitandukanye, amashurwe n'ibindi. Ibi ni ibihugu vyayikoresheje. Ibi byose ni ibihugu vyayikoresheje. Ibi byose. Iyi rero n'iyindi cheating fertilizer kunuzanye ku micungwe, ku mapasteke no ku bindi bitandukanye. Iyi nayo ni engrais nayo yene iva muri bwa bworozi bwa bworozi bw'amasazi. Mwayibonye ngiyi ni engrais iva muri bwa bworozi bw'amasazi. Murayibona ibyo nayo. Iyi ni nini iyi. Mwayibona ni nini iyi. Ibido ni ya 20 litre irimo engrais ishobora kugira iki? Gufasha gutabira imirima. Iki naco tubereke amavuta umuntu ashobora kwisiga aho ava. Mwabonye yasazi ngiyi BSF antioxidant clean body scrub. Aya mavuta aya mubona ayava muri bwa bworozi bw'amasazi. Murayibona neza ngiyo iraboneka. Aya mavuta ava muri bwa bworozi bw'amasazi. Tukirero ngaho mwabonye ibintu ukuntu bimeze. Ubworozi bw'amasazi buduha ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'uko mubona ngaha anye. Turabona inkoko ngaho turabona inkoko, turabona imirima, turabona engrais, turabona ibintu byinshi bitandukanye. None habona iki? Habona kugira ngo natwe abarundi ubworozi bw'amasazi tububwicyuke. Twabivuga ati ubworozi bw'amasazi bamwe ntibabitahura, ariko uraba abandi aho bageze. Raba kino kigo aho kigeze. Kigeze kure cyane. Ubworozi bw'amasazi buduha ibintu byinshi bitandukanye. Ibi nivyo twaberetse ngaha hane, ariko turizera neza yuko natwe tugiye kwijukira ubworozi bw'amasazi. Twabonye ko turonka ivyo kugaburira ibitungwa bitandukanye, mbere ubu n'inka, impene, byinshi bitandukanye. Twabonye n'amavuta meza cyane
amavuta amota cyane vraiment ano mavuta aramota cyane aramota cyane arafasha kugira scrub iyo ufise ibintu by'ibiherere cyangwa iyo ufise imyanda itandukanye aragufasha cyane. Murakoze rero gukurira no video turabashimiye uko mwatubonye turi muri ICP ngaha. This is the ICP ni muri Kenya Nairobi International Center of Executives. Okay, aha rero turi muri Kenya twagiye ibintu byinshi bitandukanye abarundi natwe twijukira ibintu by'ubworozi bw'amasazi kugira ngo tugire gute tugere kure. Murakoze rero cyane.